turi amashirahamwe agera kuri 6 canke 7. Hariho ase genocide, hariho ARM buta, hariho iyo ampesi, hariho avode, hariho inkingi ades, inkingi n'ama association nabo bo mu Kibimba n'abibugendana. No kuvuga twishize hamwe nk'amashirahamwe agwanira agateka kabaciwe ko n'amagume ya politiki. Rero tuja hamwe kugira ngo twigire hamwe ingene twebwe nyene twosubiza hamwe nk'amashirahamwe yagiye aragira ayo magume kandi atari uburyo bumwe mugabo iciyumvira ari kimwe. Kasimbizi umwe yapana na Perezida Cyprien Hajyamira, harabamwo abadamu bajya ba guverineri bishwe itariki imwe na Perezida Ndadaye, harabamwo na jewe umushingantahe wanje bamwishe mu 1995. Ako ni kara kagwi kambere katanguje iyo shirahamwe. Hanyuma kubera bamwe rero baciye bahunga, burya na Madame Ndadaye yaciye ava muri iki gihugu agenda kuba mu Bubiligi. Rero ko twaramutumye ko araza arabana natwe kuko nabo barobere nyene bahaye n'abapfira muri iryo shamba kandi atanuwubishe kubera kubaho nabi. Hari n'abaribwa n'ibikoko, hariho n'abavudika bakabura icyo bibunga bagahwera. Uburobere si ikintu twari dukwiye kwirukiramo. Twari dukwiye kwirukira mu bintu bidufasha guserura ibyiyumviro yaba migambwe yaba amashirahamwe. Ndabaramukije abakunzi ba Gaciro Media, nizera ko meze neza hiwanyu. Mu nkundi ndabakingurukire cyane ko mwarahisemo kudukurikirana, murazi neza ko ibyo tubashikiriza sibiza bibasambura ahubwo nibiza bibubaka. Muri kumwe na Merve kuri micro ya mbere, aho tugiye kuganira uno munsi kuri Association des veuves et des orphelins pour la défense de leurs droits, AVOD mu mfunyafunyo. Ndi kumwe n'umwe mu bari muri iyo shirahamwe, ni n'umusecrétaire général wayo. Nibaza ko aza kutuganirira byinshi bitandukanye tukabimenya. Kandi amuhe ikaze rero abanze turamutse yongera twidondore. Karibu cyane mama. Mwaramutse abo muri Agaciro Media n'abakurikira Agaciro Media. Jewe ku mazina de Ambassadeur Épiphani Yakomerekejwe nta mwana. Nkaba ndi umunyamabanga mukuru wo muri iryo shirahamwe AVOD. Ego, reka tubahe ikaze rero muri Agaciro Media. Entre temps kuba uje washitse nga muri Agaciro Media, bivanye nuko wahiyumvira wahasanze hameze gute? Sanze mwakirana neza, sanze mukora muri sinavuga ngo gwaruka mugabo abantu bakiri bato. Ego, niteka twatewe uno munsi ko twagendewe na Ambassadeur Kabushemeye nta mwana Épiphani. Mu majambo makire turashaka mudufashe mudusigurire AVOD icarico. Mbega ikora ibiki? Ari abantu bameze gute? AVOD ni shirahamwe y'abapfakazi n'imfuvyi. Babantu bagiye bahitanwa n'imvo za politike kuva 65 gushika n'ubu. Imvo za politike n'ibintu usanga bigenda birahindura isura ariko ugasanga birasa. Ico bihuriza ko ni intolerance politique.
umuntu ugasanga ahowe ko ari umuntu ava muri ubu bwoko canke ava muri uyu mugambi. Ego twarishinze mu 2002. Icyatumye turishinga nuko muri ico gihe hariho ubwicanyi bwinshi, hari harabaye ubwicanyi bwinshi mu 1993. Abapfakazi rero baraja hamwe, umugumwe ugizwe n'abantu bake, turaja hamwe turavuga tuti none ko twasigaye abashinga ntahe bacu bakaba barishwe, bamwe bakicwa rubi, tugume ducecetse ko atanumwe avuga, atanumwe ariko aravuga ivyerekeye abo bana ba Burundi b'inzirakarengane kandi bari abantu baciye ubwenge, abantu b'indongozi, banashaka iryo shirahamwe ryashaka kurwanira imbere ya byose agateka kabo babuze, kabona ko umukuru w'igihugu perezida Melchior Ndadaye yarapfuye umenga ni nk'akayabo kapfuye, ntawe ubikurikiranye, ntawe uri karabaza mbega urubanza. Bon, hanyuma harapfa abashinga amateka, harapfa abaministre, nako nyene nsubiye inyuma harapfuye n'uwundi mu perezida Sipiriyano Ntajamira, harapfa abategetsi bandi mu burongozi butandukanye, abaguverineri, abamusitanteri, haba shefu, abakuru b'imitumba, ba nyumba kumi, abantu bose benshi bari mu burongozi bagiye bahitanwa nuko kwica umuntu canke kumutoteza ngo nuko mutavuga rumwe mu bya politike. Yego mwaragiye hamwe, twumvise yuko urimwe muri bamwe muri bake boba baratanguye kurishinga iryo shirahamwe. Muri bake batanguye gushinga ishirahamwe, narimwo kandi nije nari twaye ubwa mbere. Mu bisanzwe sinumva uko kuntu mwahuye nabo bandi bose, mwari musanzwe muzinanye canke ninde yazanye iyo ide yo kumva mushiraho iryo shirahamwe? Kuko uko mbona ngaha uko ishirahamwe ryitwa ucumengana abaveve bose n'abaorphelins bose ntibashizemwo akantu yuko peut-être ari muri sens y'ivya politique. Ego twebwe tucyumvira ico cyumviro cyo gushinga ishirahamwe, twari dufise iyo ntumbero politique. Twatanguye mu by'ukuri turi abapfakazi b'abantu bahitanwe n'ubwicanyi bwatanguye mu 1993. Mugabo twagiye turashiramwo n'abandi bose bahitanywe n'ubwicanyi busa n'ubwo, habaho 1965, habaho 1972. Hanyuma igituma bitaca bibonekana ko ari abapfakazi b'abanyapolitike bahitanywe n'ubwicanyi bwabaye muri ibyo biringo byose byagiye birashikira Burundi. Ibyo biringo by'amagume byavuye ku bushikiranganji bw'intwaro yo hagati ngaho muratanga ishirahamwe, ntabo mwagiye kurondera abapfakazi canke imfuvyi bakavuga ati bivanye nuko nabonye w'iwacu bamwishe canke bamutoteje
agatinya kuza gushira kuja hamwe namwe kubw'imvo zitandukanye z'umutekano? Yego, barabayeho cyane. Murabona ko naho umugwi severe utarakorera ku magume yose, yatanguye ku magume ya 72, mubone ko amagume yagiye yabaye 72 n'amagume yabaye 93 yakwiye Burundi bwose. Rero mu Burundi bwose, mu makomine yose, simvuge ngo mu kubutumba bwose, mugabo mu makomine yose abavode bariho. Mugabo hariho abatinye no serura icyimviro nkaja muri rishira hamwe nobonekana nabi, aziko abantu baca bavuga ngo namacakubiri, ngo nukuzura kaboze. Abantu bamwe barabitinye, ariko hariho abagiye baza tugakorana. Ubu onya severe imaze kuza iragendera abantu benshi babazi byababayeko, nkeka bazoshobora kuvamwo ubwoba. Ikindi kintu naco usanga gica kibuza abantu ntibakunda, Barundi ntibakunda ikintu cyo kugwanira agateka kawe, bitaca bizana inyungu n'ingoga na n'ingoga. Rero bari bagira ati nimba umuvyeyi wanje baramwishe, nimba umusaza wanje baramwishe, yaragiye, none ko namwe muriko murabivuga mwarabagaruye, barabahojeje, byagenze gute? Mugabo bigumuko umuntu aguma abandanya. Muribuka ko habaye kubera ibyo twaguma tuvuga, harigeze kuba ikintu leta yakoze, iravuga iti reka turondere amadosiye y'abantu barabakoze, n'imiburiburi duhe aka pension abo basize abakenyezi bivuze, bazi kuronse pension ucuronka na mituweli. Mituweli ego irafise ukuntu ifasha, mugabo naho itagufasha rwose ngo wumve kwikuremuruye rwose, mugabo hari ibintu ifasha, hospitalisation canke ama consultation canke ama examen. Mituweli irabifashamo. Imiti nibyo ntituronka imiti nkuko twifuza, mugabo iyo gafise naho kabarusa, ako kantu ka mituweli karaza kagagufasha. Muragiye mwishira hamwe, barabemereye ko mugira i association, muragiye hamwe. Igikuru mwari mushaka kudefenda amatwa yanyu canke agateka kabo mwabuze mutanka, murabishitseko. Mbega nivyo byonyene biherera aho honyene, nta kindi kintu mufashanya hagati yanyu? Birimwo mu mategeko atugenga yuko gufashanya hagati yacu. Murumva icyo gihe cya 93 uduga, twari dufise abana bato, gasanga dufise abana 4, 5, 6, kugira ngo bigishe si cyoroshe, kugira ngo baronkere amakaye si cyoroshe. Rero twari dufise umugira neza yaraduha nk'ibihumbi 2 by'amayero, tukaca tugura amakaye bijya byose umwana akenera mu ishuri. Tugatekerera ababyeyi bose n'abanyokuru nk'abo bo mu 72, abana babo bari barakuze bakabyara.
no gufashanya twarashizeho muri ico kintu cyo gukorera hamwe ngo turabe ngene twakwisununura twarigeze kugerageza gushiraho koperative y'ubworozi mugabo ntiyagenda neza turafise akateriye ko kugira ngo abacu bagume bigisha n'abuzukuru kuko urumva ko ibintu byameze nk'ibihagarara ntawe uri karadukurikirana rero twagize tuti twebwe reka tuze turikurikirana twebwe nyene hariho akateriye do couture tuza kaza karigisha abandi ingene bogira bo kwibeshaho n'uwo mwuga. Uratubwiye yuko hariho abaza barabafasha ku giti ciwabo barungikira nimba utwo dufaranga two kugura amakaye mbega nta yandi mashirahamwe ko tuzi hariho n'amashirahamwe afasha muri rusangi abaveuve sivyo nayo ntaco yaterera kuri mwebwe? Sikuvuga ko badufasha nk'abaveuve hariho JZ iriya shirahamwe rya leta y'Ubudagi baradufasha mu kuvyerekeye ibintu bya reconciliation byo gusubiza hamwe n'amahoro. Urumva babikorera mu Rwanda, mu Burundi no muri Congo. Baratanguye bakadufasha ibyo twashaka nk'ubu twebwe nka vode kubera nyene abayishizeho twari abapfakazi b'abategetsi harimwo umupfakazi wahoze ari umukuru w'inama nshingamateka uwo bita Karibwami Kasimbizi umwe yapana na perezida Cyprien Ntaryamira harabamwo abadamu bajya ba guverineri bishwe itariki imwe na perezida Ndadaye harabamwo na jewe umushingantahe wanje bamwishe mu 1995 ako ni karakagwi kambere katanguje iyo shirahamwe hanyuma kubera bamwe rero baciye bahunga burya na madame Ndadaye yaciye ava muri iki gihugu agenda kuba mu Bubiligi rero ko twaramutumye ko araza arabana natwe. Mbega igihugu leta y'u Burundi ego mwarasavye muri ministère de l'Intérieur barabaha iyi association barayemera barayagaya baremera kwibaho mbega usibye ibyo gusa hari ikindi kintu yoba iriko irabafasha gose? Mu by'ukuri tuvuge ibintu byagiye birahinduka buhoro buhoro ubwo avode kubera ko twiyemeje kwibuka abacu itariki 21 y'ukwezi kwa Gitugutu bihurirana naho bibuka igandagurwa rya Melchior Ndadaye bwa mbere ntibatwemerera nuko tuzana amashugwe kuko twebwe nka vode tuca twishizeho kugira ngo tugwanire bose atagutandukanye rero n'abatahari baba hanze turabashirira ko amashugwe n'urya bavuga ngo ni incungu bisindemba incungu n'umumaratiri enkoni zose zirya ntatemwa zose turazishiraho ubwa mbere byaratugoye cyane ko dushobora ko banaduhamagara ntibaduhamagara twasigara turajejebana ubwo bushugwe tubushiraho mu nyuma rero baratinda baratwemerera iyo yari imfashanyo ya mbere kuko umuntu yemeye kubaho ibintu byerekeye reconciliation n'amahoro gusubiza hamwe n'amahoro
twari turi amashirahamwe agera kuri 6 canke 7. Hariho ase genocide, hariho ARM buta, hariho iyo ampesi, hariho avode, hariho inkingi ades, inkingi n'ama association nabo bo mu Kibimba n'abibugendana. No kuvuga twishize hamwe nk'amashirahamwe agwanira agateka kabaciwe ko n'amagume ya politiki. Rero tuja hamwe kugira ngo twigire hamwe ingene twebwe nyene twosubiza hamwe nk'amashirahamwe yagiye aragira ayo magume kandi atari uburyo bumwe mugabo iciyumvira ari kimwe. Hanyuma JZ iradufasha, mbwa yadufasha ibintu murabiza abazungu nta gufasha ngo utere imbere, agufasha ibintu amanama, atelier, ibiki ibintu nyene ibintu teorike, ariko navyo nyene tuba tubikeneye kuko baraduha, baravuga ati turakeneye ingene twomenya kuhanahana amakuru bitasunika akantu za kameremere y'ishavu. Avuga ati bijya bavuga communication non violente, bakabiduha navyo nyene birafasha, byaradufasha hagati yacu, byaradufasha twebwe n'imiryango yacu, kuko murazi yuko iyo umupfakazi asigaye ari wenyene yahora ari umuvyeyi ari raduse, umuvyeyi abana bahungirako, abana bagira iki, papa aravye igitsuri, umwana akaca agenda akenyegeza inyuma y'umuvyeyi w'umudamu, ibintu vyagutyo. Mugabo bishitse ukamumfakazi uba vyose, ega n'abana barakuyoberwa. Bahora bazi yuko ari kubasomagura, ari kubahoza, ari kugira ibiki, mugabo ubuhaje ugasubira gushika aya masaha uzombona cagira ati we ni wa wundi yahora anyegeza mu bikwemo. Rero ni burya nije naco gituma kenshi usanga abana b'imfuvyi basigaranye na nyina menga baravangiwe, kuko uko bamenyereye nyina wabo siko basubira kumubona. Aza aracishamo akaba umukuru w'umuryango, agacishamo akaba nyina wabo. Abana n'abatira umuntu azaragebuka n'ibiki, mugabo niko bimeze. Rero nk'ayo maseminere yaradufasha na hagati yacu nyene abapfakazi. Urazi ko twese ntitubatungana, ni mu myaka no mu bana no mu buryo ntitubatungana. Wavuga rero nk'ikintu cyo kwiganyira umuntu hari akabona yuko uri kurigirisha kubera abona wewe ko mpumbura hari icyo umurushije, ariko akasanga nk'iyakwishyuye akakwishura nabi. Mugabo nk'ibyo byaradufasha, ariko nabyo nyene biradufasha, ariko twaba dukeneye nk'akantu ko turemesha mu buryo turiko turabaho. Yego. Mbega n'igiki wobwira abakenyezi canke imfuvyi boba batari muri shirahamwe kugira bumve akarusho karimwo nabo bagitabira ubwo babuheje? Imfuvyi zoba zarabuze ababo bijanye n'imvo za politiki n'imvo z'ubwoko, nababwira yuko ubwoba ari ikintu kibi cyane kigutuma udahaguruka, kikubuza kubona n'ikintu kiri imbere yawe. Rero yuko bova muri ubwo bwoba bakiyunga na twebwe
twashize ubwoba tukaza turashikiriza ivyiyumviro vyacu. Nababwira ko kandi atacikora, nta kintu cikora. Yego gushika ubu ntitwovuga yuko nibyo bashitse ko abategetsi bagashira Ndadaye kuri ku rwego rw'incungu ya demokarasi, ntitwovuga ko byoba byaravuye kuri twebwe, mugabo byo nashoboka bikaba byaravuye kuri twebwe tuguma tuvuga. Izo manza nazo nyine hariho n'imanza atarizo za Perezida Ndadaye, hariho n'izitarizo kwicwa, mugabo hariho n'izindi manza, imanza z'amatongo n'ibindi n'ayandi matungo. Muribuka yuko harabaye umugwi sinzi kari ku CNTB, sinzi kari Komisiyo Nationale cyangwa kari ku, urumva baragiye abantu bariga, abantu barabitura, bariga ibyabo, barabibasubiza benshi. Haciye umwanya nimba yarakoze nk'imyaka 3 cyangwa 4, sindabizi, sinibuka imyaka yakoze CNTB, barayihagarika bashiraho icitwa cour spéciale. Mugabo nicyo cour spéciale kirakora kirasubiza abantu buryo ibintu byabo ibiki, mugabo naco nyine kirahagarara. Ubu bavuga yuko hanyuma ubutegetsi buvuga yuko buhaye izo manza Commission Vérité et Réconciliation, mugabo iyo komisiyo yashizweho ngo inwanishe ntikimanza, sinzi ko inafise n'uburyo n'abakozi bo guca imanza, si sentare. None nk'izo manza bajanye mu 35,000 naho zoba zibiri, naho go barumwe bazozica gute? Bene nko mico gihe avode kitanga kahe karusho? Avode niyo kugwanira droit. Niyo kugwanira droit, akarusho nako nyene nk'ibi mvuze ntihabuze nkumbura ico byo byara ibyo bintu byuko bahaye imanza severe, kandi severe ataco yozikorako kuko si sentare, kandi sinzi ko woba wararonse umwanya ukasoma akoro darusha severe ibizoyinanira izoha cour spéciale. None boca batanga ibya cour spéciale bakasubiza muri severe, kandi ibyo byose ni ibintu bikorwa bikadushobera. Mugabo tukabivuga uko biri. Abategetsi baba babona bo ko ari byiza, yego muga kuri twebwe tukabona yuko ari manza ziriko ziragandira, ari manza ziriko zirasubizwa inyuma, ari abene gihugu bariko barabura iyo baja niyo bava. Mbega nko mu gihe hoba hariho nk'imfubyi cyangwa abapfakazi b'abantu bari mu bijanye na politiki, ariko uwo muntu ntabe yaragandaguwe ariko akaba yishwe n'indwara, uwo nawe ntimweza mukamwakira muri avode? Yarishwe n'indwara isanzwe, yego, wajya muri AVR. Mu Kirundi baravuga ati ibintu birundwa biharuye. Donc AVR niyo ibakira, naho yoza turamubaza ingene byagenze, cha tumwereka yategereza kuja. Kuko uri kurakorana n'umuntu mudahuje biragora. Nawe wewe uri kuravuga ibyo Ndadaye bamwishe nabi, Ndadaye bagize iki, ashaka kugira ati none ibyo bintu aba akabivugiye je bimarira iki? Mugabo jewe nabuze umushinga ntahe kamugandagura izuba riva,
akatwe gushika n'ubu tukaba tutazi ninde yamwishe yishwe n'iki urumva jewe nk'umupfakazi wa Ndada yavuze tukaganira twohuza umupfakazi wa Karibwami avuze twohuza kuko twabuze cyo kimwe ariko uwo wundi twaba tugiye kumuruhiriza ubusa mbere nyene nta bucuti mufitaniye na AVR ubucuti turabufitaniye dufitaniye na partenariat yo gufashanya urabona ibyo byo kuvuga ngo yishwe na politike yagize iki biseruka mu nyuma mugabe imbere ya byose tubaho cyo kimwe turabapfakazi abapfakazi nabo barafise ibibagora baragorwa n'imiryango bagasanga abantu bashaka kumwirukana mu itongo bakashaka kuza kugwanira ibyo yasize kandi amategeko atabibaha nimba woronka nk'akantu ko kuguhoza cyo bita mu gifaransa réparation matérielle hari igihe wovuga uti ni gato na jewe ntikankwiye n'abana yasize hari igihe uvuga uti naho biruko ibike bikihanira abankana mugasangira mugabo byose bivana n'abantu ariko muri rusangi umupfakazi aratotezwa umupfakazi aragawa arakengerwa nuwo kubona hari ico wirengeje ugiye avuga ngo rabango ngo nawe ngavugisha ngo nuwo muhonyora ngo yo ninde yokurikira buriya n'abapfakazi benshi barahunze kubera ico kubera bavuga bati jewe ninagoma muri gihugu cy'u Burundi harimwe intambara abandi nibahunga bagahungishwa n'abagabo jewe nzobwira ndi ninde azonkurikirana ukabo ati reka ko mbonye akabero reka nkore amagara hakiri kare benshi barahunze muri ubwo buryo kubera babuze security none nko muri avode naho mumva muri security naho hose ni muri ca gihugu nyene muri avode nta nkoho dufise bwa dufise kwakirana no kwegerana no kubungabungana ushobora gusanga umuvyeyi afise abana bamunaniye kakubwira ati jewe wa mwana w'umuhungu ameze gutya wa mwana w'umukobwa uzi yambereye gutya ukamuhanura ingene yobyifatamo canke ukamurungikira abana biwawe uzi uko ari abana batomoye bakagenda buhoro buhoro umwana ugwaruka rurafise ingene rubwirana amajambo ugasanga nkumbure abo bana baragaruye babandi ibyo niyo security iyo ntuzenya na entraide nyene urazi haba hariho ukuntu natwe twari twifashe twari dufise agatontine imbere yuko bavuga ngo ibintu by'amasirike n'ibiki twe ntabwo yari sirike yari tontine ugasanga urashobora kuronga ibihumbi 500 uri umupfakazi rero w'igihumbi 500 ni nk'imiliyaridi utazishura kunguko gahanitse kandi atawuzo kuvuga ngo araje kugurisha umuryango wasigaranye rero ibyo byose biraturemesha ibyo byose turabikoresha kugira ngo turemeshanye ego dusa n'abarangiza ikiganiro cacu ndashaka mutubwire ati mbega ko hariho mwebwe mwagiyemwo mwari abakozwe ko cyane nabakozwe ko mu myaka yahera gose turavuga avant 2005 mbega après ya 2005 oh yeah avant de 2000 quoi tutangana nabo muri 65 muri 65
abo ni na batatu madamu Ngendanumwe yarigeze kuba ari umumambure wacu ariko nk'ubu arakuze gose aracariho mugara. Mbega hari abantu bakiri bato muri iyo shirahamwe, mbega abariko ababura ababo ababuze ababo mw'imyaka iri hafi mvuge hafi cane twoba igihugu cacu carahungabanye gatoyi 2015 nabo barazamwo barimwo ntawo tufisemo. Abanyuma mufise abanyuma dufise nabo bo muri 93 kaduga 93 kaduga donc nta muri 2000 barimo. Ni muri 2000 se ingwano yariretse kuba ikaze cyane ako muribuka ko hari abantu bapfuye nyuma yuko abantu bashize ku mukono ajya amasezerano y'Arusha harabaye ibitero harabaye n'ibindi bitero harabaye n'ibitero bya FNL CNDD-FDD yarashitse ku butegetsi abantu bagapfa nyene ariko abo ntibaza baje tubakira muga abo muri FNL vraiment ntawo tufise. Nibaza ko bariko barakura mama numva umenga avode hazohava hagera igihe usange nta bantu bakirimo. Mbega abana nabo barimwo abana barimwo nico gituma twafatanyije abafakazi n'imfuvyi twe turiyizi ko turi abantu turiko turakura turiko turanyerera nk'uko mu Kirundi babivuga. Rero abana baratwara abafata ukuboko tukabajana mu manama bakabyumva ingene ko bimeze no baracabandanya baracari abana barimo mbega nk'uwo baba bakeneye yo basanga hehe exactement kugira ngo mbari uwo yakozwe ko kare hama ntiyabivuga kugira ashobore kwiyunga namwe. Twebwe ibiro bya Vode biri kuri kunyubakwa bita kwa Ngoma ni mbere y'ahantu badufasha kuronka amareresi nimba ari byo nyene Star Time na Canal Plus n'ahantu horoshe kandi nimero nabahaye je nimero yanje nk'umunyamabanga mukuru ni 62 52 62 67 26 nkaba nitwa Kabushemeye nta mwana Épiphani umushinga nawe wanje niwe yitwa Kabushemeye. Reka dusa n'abarangiza ikiganiro sinzi ko hari akajambo mufise twita agasuni karugi kugira ngo tuheze ikiganiro cacu. Ijambo no hereza ko nuko twomenya ukuri hanyuma tukarengera ibyabaye ari ukurekuranira tukarekuranira twese hamwe tugahagurukira kubaka igihugu cy'u Burundi tutaza turasubira inyuma ngo havutse ngo barobere kanaka ngo havutse abandi barobere aho kubyara abarobere ni havuka imigambwe aho kubyara abarobere ni havuka amashirahamwe avuga ibyo abantu basangiye ivyiyumviro bifuza nimba ari byo hinduka nimba ari byo tera imbere bigatera imbere kurusha bivugirwe mu migambwe bivugirwe mu mashirahamwe ariko ntibivugirwe mu bwicanyi ugasanga abantu bahoneje ibintu bahoneje n'abantu nk'uko ubona ego si kuvuga ko igihugu cy'u Burundi gishiduka mu iterambere mugabo namwe murabona yuko hari inyubakwa nshasha inyubakwa nini zirimwo ama etage menshi ariko nk'iyo imwe iriko ama etage ngahe ibigurwa ama miliyardi ngahe 10 20
ugasanga iridutse iminota 15 igacika umunota, ugasanga abantu amajana n'amajana bafiriye rimwe, bapfuye batanganya imyaka. None bazovuka barindiriye iyo myaka 20 30. None wumva winshi umuntu w'imyaka 30, imyaka 20, imyaka 15, imyaka 40, 50, 60 kugira ngo uwo mwana azovuka nyuma azoyigire, wumva haciye imyaka ingahe? Kandi abana batonya sibo terambere. Hariho abantu bavuga ati bari muri tranche, bari mu mugwi w'abantu bariko barakora ngo igihugu gitera imbere, tranche de personnes active. Urumva iyi myaka 20 izohera bakirondera abana ko bakura akagira ico bavamo. Ahubwo nakomvuze 20 ho nta nico baba barageramo, ntibaba baragera no ku universite. Mbega bazoyigeramo abavyeyi baba barapfuye, inshuti zarapfuye, arinda abafashije ngo bahashike. Urumva rero ibyo bintu byo kugira ngo habaye abaroberi ngo niho tugiye kurondera ubutegetsi, niho tugiye kurondera uburyo bwo kuronka aho tuvugira, ni ibintu byo kwihenda. Kuko nabo baroberi nyene bahaye n'abapfira muri iryo shamba kandi atanuwubisha kubera kubaho nabi. Hari n'abaribwa n'ibikoko, hariho n'abavugika bakabura icyo bubunga bagahwera. Uburoberi si ikintu twari dukwiye kwirukiramo. Twari dukwiye kwirukira mu bintu bidufasha guserura ibyiyumviro, yaba imigambwe yaba amashirahamwe. Yego murakoze cyane, katubakengurukire cyane kuri kano kanya keza muduhaye ndetse n'ivyumviro byinshi mugiye mutuganiriza. Yari Nina Merveille, duhuriye muri commentaire kugira ngo tubandaye tuganira, tuzosubira ubutaha.